ajera ico kibazo gute by'ukuri ntiharaho aba ari ukuri cyangwa akaba baramurenganya ndazi ko hari abenshi bafite icyo kibazo ntishura commentaire ntishura message ntishura telefone ntishura kuri WhatsApp akajambo Tombesho ndabasaba imbabazi ndasabye imbabazi vuye ku mutima umuntu nahora nishura message nihuse canke sinda nayibone canke umuntu nahora nishura muri commentaire cyambere savye imbabazi kuko urumva vyaramubabaje ariko nanje bagerageze ko ntahora kuko tuba turi mu bikorwa bitandukanye bazobabara reka nkubwire icambere cyo singowe kubera nafite urugo rwiza niba wabibonye neza nafite urugo rwiza ahubwo nkuko atanyamba ubure agahonza hari bwa rutanguye gutosekara Kado Lavere umukinnyi yakinye muri filime agasirikwa ntigahere ijya titre irangora cyane ndinda kuyiraba sindayifata neza ni sawa cyane meze neza Kado Lavere gukina muri filime agasirikwa ntigahere dutangure filime Intore Ntindi byagenze neza filime yarakunzwe niyo filime ya mbere yarabwe cyane mu Burundi nibaza katane niyo filime imaze gukwiza 1 million de views mu Burundi nta yindi ubu agasirikwa ntigahere tubwire abantu umuntu yaravye Intore Ntindi yitege iki gasirikwa ntigahere yitege ko ari filime nayo nziza ntaho isanira novuga n'Intore Ntindi kubera ko filime yasigira inkuru yayo ariko ni filime nziza cyane ampisi hanura kububatse kubagomba kubaka kubavyeyi na cyane kubugwaruka yego agasirikwa ntigahere ni bibazo byo mu rugo je ko nabibonye canke by'abakundana je byabubatse umuntu azoyiraba afise ibibazo nkabijya wibaza ko azotora inyishu yuko akwiye kubaho neza mu rugo rwiwe canke akwiye kurusambura nkuko vyama umuntu aravye filme novuga zitari zikenya uva utoye inyishu uva umenya ikintu ciza cyo gukora n'ikitari cyo gukora ariko mu gatsirikwa ntigahere hoho ndabarahiye umuntu wese azora bi filme ndazi neza ko azokora mu ikintu ciza kizamufasha no munsi canke mu buzima buzokurikira yego Kado Lavere nize filime zindi ariko arakina apare agasirikwa ntigahere kuko ndazi kuri umukinnyi ariko arakora cyane hari filime shasha yitwa Amabura Nshuti ni filime ya Warubizi kabiri kiraca kuri televiziyo na radio by'igihugu ariyo RTNB ikaca kandi ikaya izoca ndakeka ku munsi w'Imana kuri YouTube channel ya Warubizi ego iyo niyo uno mwanya novuga nushaka kuvuga ko iriko irasohoka Kado Lavere turabona abakobwa bakina filime bikagenda neza ariko mu nyuma nabo bagaca bagira YouTube zabo bigatuma ya mafilime yande bariko bakora baba busy canke atagenda nkuko yategerezwa kuri Kado Lavere bimeze gute sinzi niba ntahuye neza ikibazo ngira ngo wagomvye kumbaza ati uzokora YouTube yawe yari shaka kuki utayikora ni wayikora ntibizotuma ibikorwa byo muri BMT canke Warubizi bihungabana kubera hagiye mwindi charge oya sinibaza kuko nivyo nkora muri BMT canke muri Warubizi canke mu yandi mateam simba ndi jenyine ubwo ndizira ko nzafise abo turiko turakorana kandi abo turiko turakorana nabo bazabahagaritse ivyabo donc guhagarika ivyanje ngiye gukora ivyabo ncana akora akazi na passion yiwanje nabaza natakaza bizontwara kandi atabwo bamfise Kado Lavere hari umukobwa aheruka kugushimira kwandikira ikete aguhana kado bijya bikubwira ikiwe nka Kado Lavere bijya aye binyereka gute Imana yanteyiteka kubera ko kubona umuntu yideplasa gafata imodoka akaza kandi anagomba tujya tuntu duto dukora ku mutima cyane kuko tuba tuvuye nyene ku mutima ubona nyene ko tuvuye ku mutima by'ukuri yari deplashije arazi yo mwana w'umukobwa yandondeye igihe kinini nkuko nyene basi umwanya urangora nivyo ariko yasanze ku bikorwa yasanze muri tournage noneho je naravuze ati man uru rukundo ntirugahere kandi iyi inspiration ntuma abandi bantu ntibigahere dore ibintu bikomeye ibintu by'agaciro ibintu ntushaka kugusigurira mu majambo muri filime agasirikwa ntigahere tuzokubona gute tuzogomwa tukubona nk'umuntu agowe kuko muri episode zibiri twabonye nabonye ko uri mu bibazo umugabo azana ibibazo binibi ariko ni filime zimwe tubona ukina uri mubi kuri iyi filime abantu bazogira amarira kuri wewe canke bazobabara reka nkubwire icambere cyo singowe kubera nafite urugo rwiza niba wabibonye neza nafite urugo rwiza ahubwo nkuko atanyamba ubure agahonza hari bwa rutanguye gutosekara
ariko nta magogo ugiye kuraba gwari birimo ko sinaye bwana bimenye deje izo wabonye wewe sinaye bwamenye ko ari n'ikibazo mfite gusa nawe turayamenya je n'amagogwa sinavuga ko n'amagoko kuri wowe uri kurayaraba ariko banza wishire urumva film kuyiraba nituyirabe nk'abafana tuvuge uriya mukara uriya mu personage uriya mugore ari mu magogwa kweli uwo utazi ivy'abandi oya nta magogwa arimo kuri we nuko ariko rero tuzobona mu mashusho menshi nkuko mukunda kubona k'amafilme yacu dushaka kuvuga ngo zoka magenda gutya hari gihe muri episode ya 3 uzosanga byahinduye isura rero ubona ko urugo rwanje rwari ko ruratekwa hagiye usanga nzakora canke mwo mu mpera canke hari igihe ushaka kubona intambara nkazijya ugasanga ni intambara reka tuvuge tize mu buryo bw'impwemu kubemera iby'impwemu urumva ko wozigwana mu buryo buri physique ukazitsinda bon jewe nkeka ko kubera ko nande ndumwe mu bemera spirituality nkeka ko intambara bidakeneye ko intambara ibiyo mu mpwemu gusa nkeka ko intambara ugomba kuyigwana haba mu buryo buri physique cyangwa spirituel uko ikintu kiza kuba physique cabanje kuba kwanza muri monde spirituel so nuko nibaza ko byose biba birakenewe ntuzomanura amaboko ngo ntagire ico ukora ngo uri kugwanisha impwemu gusa jano mu migere n'ingumu simvuze mu migere simvuze no mu ngumu mvuze physique na physique murashaka gukoresha ijambo mu kumubwira umuntu ukaba uri kuragwana ukagutegura nk'imitego runaka kuko wapaye Kado Havere ndibaza aho ugeze hari abantu benshi bashaka bakwandikira bakakubura bakagutelefona bakakubura kuri WhatsApp bakakubura bakaguha iyindi image Kado Havere ajera ico kibazo gute byukuri ntiharaho abari ukuri cyangwa akaba baramurenganya ndazi ko hari abenshi bafite ico kibazo nishura commentaire nishura message nishura telefone nishura kuri WhatsApp akajambo tombesho ndabasaba imbabazi ndasabye imbabazi bivuye ku mutima umuntu nahora nishura message nihuse canke sinda nayibone canke umuntu nahora nishura muri commentaire cyambere savye imbabazi kuko urumva vyaramubabaje ariko nanje bagerageze ko ntahora kuko tuba turi mu bikorwa bitandukanye twava mu bikorwa natwe turabantu tuba dukeneye kuruhuka hari gihe ubona telefone ukavuga ati iyi ngene numva ndusha ndaryamye ukaryama ejo mu gatondo uzi kufisa kandi kazi ico nzi coco n'umutima wanje utanshinja nta na rimwe ndigera ndabirengagiza kandi ndazi ko bankunda kandi vraiment ntabe n'umusi umwe sinigeze nirengagiza umuntu ndondeye yego rero bagerageze kuntahura babone yuko twa turi mu bikorwa bitandukanye kandi natwe bishika umuntu umubiri ukaruha canke umutwe ukaruha yego bazi bagerageza kugutahura ariko ari ubuca avuga ati nawe uzura batahura yego nanje ndabatahura ariko ndakunda kuvuga akantu niburiya iyo uri kurakora igikorwa nawe ubwiwawe wone uri kurandara uri kurakora igikorwa kiruhisha haba mu mutwe ko bino bintu dukora buriya birusha cyane no mu mutwe haba mu mutwe habiki uhora wimva uko ngeneye uhora wiyumva iyo uhejeje ivyo bikorwa byakuruhishije umuntu ntiyakubura ko nawe ndazi ko ata muntu atakubura ndazi yuko utashobora kuba wishura abantu bari bose nsanze muri telefone yawe uwo ari we wese ahamba ariko ni address kuri wowe n'uyu ariko arandaba uwo ariko araraba ikiganiro cacu ndazi yuko nawe hari igihe kagusoba ca wiyumvira rero ufise nimero iri kuri Facebook ca wiyumvira so birashika Kadura vira masara agiye urarushe reka turikore kuze kuruhuka nizire yuko uzoduhakanya tuganire neza ziyaguye akajambo bobwira abakunzi ba BMT Buja canke abagiye kururira filime agasikwa nigahere kuko twumvise ko izoja kuri YouTube inyuma y'indwi imwe inyuma ya lancement izobera igitega ku munsi wa Mungu akajambo bobwira abakunzi ba Kado Havere canke abakunzi ba BMT Buja canke abakunzi ba filime ndundi muri rusange akajambo nobwira abadukurikiye abakunzi ba filime ndundi abakunzi ba BMT Buja nabwira yuko tubazaniye ikindi kintu kiryoshe kandi dukeneye ko kuboko kwanyu kudufasha ya maso yanyu arabikorwa byacu natwe bikadutera intege n'aya maboko navuga yo kwandika commentaire ko kudutera intege ndakubwira yuko ndagukunda cyane wowe uhora ukurekana ibikorwa byacu kandi n'ubu tubazaniye igikorwa ciza agasirikwa ngahere merci beaucoup Bageze cyane